Hey, Bantu Boy music again. Represent bad boy killer. Yo. Dondoke hapa ni dondoke mic, adondoke beat. Dondoke beat. Ni dondoke hapa ni dondoke kule, adondoke mic. Nite bad boy killer, young boss kingi wa mapila. Usishangae kona bado best rapper, mziki kwenye damu na siwezi toka kapa. Cheki wapinzani wote washasepa, fake MCs wote washakwepa. Kenga bojiza dondoke mic. Hizo pirika sema pereka kwenye bidi sina matata mina pepeta. Nilowa kuta squeeze wana nitafyakata. Jis mini gangster tena mini rasta. Ula kubito muvotro mushisiro mutatro mukatro. Kuba ndabikora nuko ndi capable. Awadi zose jewe ngira ndazihabwe. Zanye nguvu nyisha mabiti ndatoneka. Slow buke mugakauka ngwerega nta mitani ca gipeti ca muga. Yep. So welcome to the biggest show in our country, guys. Yes, thanks, bro. Uram is fresh, bro. Business. Uram is KIRIKOU kill. Now ndashima. Urashima. Bro, ulishamfia risukun. Double siambo ni changu suvya. Wamenifyakata. Wamekufyakata. Dabo umwaka asigaye iminsi ishika kuri 20 guhere. Dabo cyewogo agashimuga muri rimvya yakoze neza kurusha abandi. Neza muri no mwaka ugahandi. Naza kuba akoze neza kuruta abandi ari Double J. Abandi bakurikira ndibaza nka Big Fizzo, KIRIKOU, Boy n'abandi benshi cyane. Bro, cyo wikunda cyo bigubiza muri Batu Boy nyene. Kubera nyine abakunzi batoherera mu bindi kandi ni benshi bakoze neza. Lakini mababa sawa abavuze. Je ndi mu bakoze neza. Ariko wa mbere ni we hama abandi barakurikira. Oya sinagize classement. Yeah. KIRIKOU umwaka asigaye iminsi 20 kugira ngo ushobore kurangira. Wo kubwira utanga agashimo ko muri rimvya yakoze neza gusumba abandi bose ugahandi. Gavana stereo voka. Muri vyose. Wagushimishije mboni KIRIKOU wa mbere yavuze hama agakurikira Double J, Big Fizzo, Boy hama n'abandi nyine bagakurikira. N'abandi batabazi. Ego abo bahavuye. Ubwo si babandi bahera kuri nambasaba guduka. Mu mwaka weze na cyane niyo mwashoboye gukora indirimbo yitwa Trust Me na Big Farious. Uno mwaka murakora indirimbo Sugua na Big Farious. Ni experience byaguhaye gukorana no muri living nka Big Farious na cyane mu ndirimbo zishika kuri zibiri zose. Ni ubumenyi bwinshi ngenda ndungura kubera ujyana umusaza amaze muri game hafi ngira imyaka irashika 20. Urumva ari ibintu byinshi nk'ubuhinga bwinshi bwo muri studio jewe ntabanzi mugabo abiciye kuri nkabona kumbe kakaboro bakagira uko kubera burya muri studio ari fise ubundi buhinga bwaho nko muri live. Urumva muri studio urashobora kubukaza cyane muri live umugushize muri studio bikanga. Umva ho service technique zaho singene uririmba ingene ugira ibintu. Umva hari ubumenyi bwinshi nzandungura kuri Big Fizzo. Utifari yazero numumesha muri studio. Hose. Ujya mu jamare muri kumwe muri studio ni problem. À la lens. Chonegos. Ala hoshula mashulosho. Asha kubita umukubito. Hoshula none. Ni batari banga Dabo n'utyo turwasho kumungura ko ni batari banga. Ni byinshi cyane ntovugira ngaha nyene urumva. Sindumva kubita voix de tête nkiwe. Voix de tête ni ibintu by'ubuhinga ntibigikora cyane. Ibyo kuduga no kumanuka. Urabapoze nyene ugasunika ijwi kabisa bakumva ati uyu muntu vraiment yafunguye. Fo kuririmba nkumva ikintu muri jewe. Umva ko hari ikintu kumva ati umuntu arafite ikintu ukakirondera ukakibura. Ukakirondera ukakibura. Cyana kigiteka kabisa. Ati rusonsazi waranyisha mugacho sugu. Furugan muda wako umeshapita. Musire ndabwire Mr. KIRIKOU uzire.
buzire warabuzize reka abandi babwirire mbe nahindutse kikubwira uzundondere Jeez, it's too late niko na mwingine ambaye tuna date toto mzuri po kama chocolate kilo kama nyigu figa number 8 sulilo na michakari sina uwezo wa Ferrari yani zigzaga watu kama wewe na wachukiaga kwenye 18 na wavunjaga kumbuka kitambo livyo nizingwaga acha kuvurugana mudu umeshapita kwa kuri ahani ndiri bya twitwa acha kuvurugana na tuzane kuri acha kuvurugana inspiration katoka wapi bro yani inspiration ya juko nyene ndibaza twese turafise umukobwa twamye turondera kuva kera akatwanka cyane turafise umukobwa tumaze gushima we wakatugaya umva hari gihe bishika mu nyuma ugatera imbere cyangwa ukaba umuntu akomeye haciye igihe hama nawe agatangura kuzana ibintu nyine byo kukwishirako kandi kera yarakwanse yo kuvurugana byo kuvurugana nawe usigaye ufise undi akaze kurutawe urumva agarutse bariko baravurugana cyane uvuze ngo twese turamufise umukobwa yigeze kugira uko bisigura ko nawe byagushike byo bimeze gute tubwira ka histoire gato mu masegonda make nka 30 warakuze umwana biramaze gushika ndakunda umwana nyene ndagerageza kumwegera kumuvugisha umva ari n'utaguha n'umwanya nyene akugaya nyene aravye apparence canke have izo ufise kunyene kabona nyene ko atacho mu marira bivanye n'ivyo wewe abashira imbere canke abakeneye ama mu nyuma haheze igihe agasanga nawe warabaye uwundi muntu canke ariko yaraguhaye umwanya wowe yaraguhaye umwanya wo kukumviriza yankiyumvise aho guha nyene yanka nyene aho guha yanka kakwereka nyene ko nuri guhiwe kabisa mugaya yagize igihe haheze igihe akakubona nyene agasanga ibintu bimeze neza cyane rwose usigaye umuntu akomeye usigaye utuga stage usigaye umenyesha amakuru akomeye umva anashoboka sana umwereka nyene ko umwanya wararenze igice kivyicare nuko acasanga nawe ufise urenze ujya inshuro nyinshi cyane vraiment umva agarutse nawe ukaraba n'uwo muri kumwe aba ariko arakuvuruga cyane bro ucumubwiza ukuri ugacumubwira ati acha kuvurugana ni experience washoboye kugira mu gukorana na Double J bro byakunguye iki icyo byanyunguye umuntu wese afise indoto mu buzima Double J ari muri bamwe nifuza ko tuzokorana ndibuka n'ingozi nashatse ko dukorana ariko yaranyemera ambwira ko tuzokora ariko nta buryo nari mfise bwo kuvuga ati nore ya studio ariko yari yarabinyemereye urumva ni imwe rero mu bintu binyigishije mu buzima ko ikintu ari ukwizera no gushyiramo ishaka n'inguvu ikintu wifuza gushobora kugishika ko ushizemo ishaka n'inguvu ego nikirika kubura ngo nta muntu mugufa ntawuba ego bivanye n'uwo mugufi bivanye n'uwo muri je wa ndi mugufi nanje kamandi wanje ni mugufi apa sasa yo hey Bantu Boy music again represent bad boy killer yo atabila hii beat ninge perform sela zangu za street ataza home nite bad boy killer young boss kingi wa madila usishangae kona bado best rapper mziki kwenye damu na siwezi toka kapa cheki wapinzani wote washasepa fake MCs wote washakwepa Kenga bujiza bado niko hapa pockets full I got my money paper mini kabakora bado na wachapa flow kadi flow ziko magic it's your boy Double J nigga don't panic flow ziko click nigga I'm a classic I'm a next level bitch I'm a fantasy king of this game never be the same I'm gonna keep them ziki kwenye down dondoke hapa ni dondoke make adondoke biti dondoke beat
Nidondoke hapa nidondoke kule andondoke Mike. Dondoke Mike. Okay. Hizo pirika sema pereka kwenye bidi sina matata mina pepeta. Nilowa kuta squeeze wana nitafyakata. Jis mini gangster tena mini rasta. Mtoto wa mtaa squeeze wana nitafighter. Sina swagilani kitongoza misi pigwi kapa. Leo na sinyorita kesho na margarita kesho kutwana teta adiko mama beta. Wana nitakiri kukipenda kili. Sina froza makiri kiri kama memkalo sivifanye siri vile mesi pigwe kofi labda nipigwe konzi siwezi jita kingi sababu juu ya bangi skiza wazi maisha ya ghetto sababu msakata utaikaria ndoto kiza na shikamshika. Eti skiza na beef na double hajajua kama double mkari anapenda mambo juu ya mambo. I say bad boy killer chapa tatu bila kwa mstari menateleza na nilanza rap nilipokuwa na 15 uswas the home kama Kim na Brooklyn. Doto zangu zilikuwa Tupac niwe gangster rapper kama vile Tupac. Jo hapa nikuelimishe bubu nikuponya alafu kashuhudie. Jo hapa kipofu utapona nitakunywesha maji ya uzima utapona. Tunafanana ila hatujalingana. Mimi nimepewa ushinda takabla sijapambana. Chukua kalamu karatasi nikufunze nikupeleke shule elimu nikutunze. Hapa nipo sipo lipo hapo lipo sipo lipo sipelekwe mina kama popo. I'm a rapper I'm a gangster mawina una na chapa hadi moto na uzima. Any freestyle just a guy yo in the house. Hey yo Akil sasa yo amatwa jiruma say Ola kubito muvotro mushisiro mutatro mukatro kuba ndabikora nuko ndi capable. Awadi zose jewe ngira ndazihabwe zanye nguvu nyisha mabit ndatoneka slow buke mugakauka ngwerega nta mitani ca gipeti ca mugani namna gani egera ubaze itituma twe dukaze urabanzuze Babylon tukwemeze Babylon aguma ponda tubinga natwe turi tayari kumuhonda mahonda maguna ma Vrisa 756 ngo akiri umuntu akili. Allo munywanyi. Alo ndaguje. Mutwakuye muri he? Ismail Mungagara. Ismail Mungagara. Barakumva daboje na Kirikou. Ndabuje ko munga gitega wacu daboje. Yambu cyane wa kwetu. Akora mutanga kamera namba. Murakoze cyane. Acha kuvurugana wayakiriye gute? Ata kuvuganira cyose kabisa aho gatukenye kugira batusinga abajama ngo idefo yaba ngo nuko batigira basora indirimbo zibishe. Batunda mukiriza general DGC. Ara general wa ubutumwa bwashitse. Kiriko tugushimire cyane kuna wahive. Namwe akoze kudutumira. Double. Ya turashimye cyane. Tugushimire cyane kuri wahive urimo urabana natwe. Ya nanje ndabashimiye cyane kuntu mwama mutwakira neza. Ya mudufasha ikintu gikomeye cyane kabisa nubwo nitubariha nitugira iki mugabo umutima w'urukundo mufitiye umuziki ndundi hari aho tumaze kugira mu bidufashijemo. Ya nahandi tuzoshika tubandanyije dukorera hamwe. Tugushime asante sana papa atacha kuvurugana sovangana shimwe Janti sovangana shimwe Kim Junior kuri mikoro juste gale ke the real man from our side. Bye bye ciao, hasta la vista.